Kishadu. Là c'est Nyamalinga qui a meka. A 4 gars Agnatie pendant la ndenge ya bien. On a besoin moto ya bien. Amahoro y'Imana abandi namwe mwebwe mwese mukurikirana Kodi Empire aho mwerereye hose ndibaza aho mwatanguye mukurikirana cyangwa mwatanguye mubona inorere sentangwe bacishirizaamwo mwumvise amasasu menshi cyane y'umwongikanyo inkozi komakomeye zaba machine gun mitrailleuses n'izindi nyinshi zivuga mu buryo butandukanye ndibaza mwamaze kuba muzumva muri kino kiganiro muri kano kareresi natangwe ndabashiramo abishindazi murakeneye kumbaza ati aho byari bimeze gute ariko nagenda babwire neza yuko ari migwano yagorobeje ku munsi w'ejo w'genekerezo ya 31 kwezi kwa gatanu 2026. Iyi niyo migwano novuga yuko yariko irabera mu gace yariko iraberamo. Nagenda babwire neza yuko wazahendo ndetse n'abene gihugu bamaze gutumizako zirinyisha mu gihugu cy'u Rwanda kuza gutora imirambo yabo itarononekarira muri ico kibanza cyariko kiraberamwo iyo migwano. Rero izi video ndabahaye aha ndababwiye nyene ni mu gace bitwa Kishado, ndagace ko raberamo imigwano idasanzwe ndetse M23 yahatakarije abasikare benshi byatumye abene igihugu n'abawazarende batangura gutumiza ko M23 kuza gutora imirambo yabo itarononekarira muri kino kibanza. Turaje tubabwire kumwe n'ino migwano yagenze uko byashoboye kugenda muri rusange ndetse tubabwire n'uburyo bano basikare b'igihugu cy'u Rwanda bashoboye kwicirwa ngaha muri Kishado nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Sivyo gusa muri kino ngano tugiye kuyaga, turaza kuyagira hamwe bijanye nuko ingabo z'u Rwanda RDF zaraye zigize uruhombo rukomeye cyane mu migwano yabaye ku munsi w'ejo rya 32. Ndababwire ku munsi w'ejo umunsi uhereza ukwezi kwa gatanu igihugu cy'u Rwanda cyarakigize uruhombo rudasobanutse, uruhombo nabone badashobora gusigura kubera ko ivyo baboneye ku mirongo y'urugamba. Ivyo sitwaje tubabwire muri kino kiganiro cirambuye, ari no mpamvu ndabasaba kuraba kino kiganiro kugeza mu kimare. Iyo mukiravye mukakimara bituma tubazanira ibindi biganiro nk'ibi bimeze neza cyane atakibazo na kimwe. Ivyo sere twaje tubabwire kungene tugiye kubibabwira ndetse tugiye kubabwira idonido y'ingene imigwano yageze, tutibagiye kubabwira uko uno munsi igerekezo rya mbere hazindutse. Ivyo twaje kuhaca igene tubabwire kungene bimeze. Twaza kubabwira kandi no mu buryo hariya muri Masisi muri Nord Kivu inyeshamba z'u Rwanda RDF zaraye zigavye ibitero bikomeye cyane ku birindiro vya wazalendo na FARDC muri Bukombo na Kisima. Bukombo na Kisima kabisa zaraye zihakirije umuriro mwinshi cyane udasanzwe ndetse watumye coalition ya FARDC yikanga canke yongereza ibigwanisho ndetse n'abasikare mu bice bari basanzwe barimo kubera ko bamaze kubona yuko amazakiri yandi umwasi abari kugakantu. Ibije twaje tubabwire kungene bimeze muri kino kiganiro, ari no mpamvu ndabasaba ati rabi kiganiro kugeza ku mpera yacu niho uza gutahura. Iyo uravye kiganiro kugera ku mpera yacu niho umenya ukuri cyane utahura ivyo tuba twavuze mu kiganiro cyose. Kindi tuza kubabwira n'ikijanye n'igikorwa citeka cyangwa igikorwa ciza FARDC yagaragaye iri kirakora, aho yagaragaye iri kirafasha abamwe mu banyamurenge bavuye mu zabo canke bazimiye kubera ko imigwano yari maze iminsi yibasiye hariya muri Minembwe. Turaza tubabwire kungene uno mukenyezi w'umunyamurengekazi yitaweho na FARDC kugeza ubu tuvugana bakiriko baramwita atakibazo na kimwe. Muri make inkuru tugiye kuyaga nizo mu minota mike cyane igera ku 10 gusa, ari naho mpamvu basaba kuntiza uno mwanya muto kugira ngo dushobore kubana narijya no mu gatondo. Ndazi neza yuko abenshi umutwe utararuha, rero tubane mwinjira na like menshi, mukore subscribe ko atarabikora, hama tubana tubabwira byinshi uko biko biragenda ku mirongo
y'urugamba. Ariko reka manze ndabifurize ukwezi kwa gatandatu kwiza, ukwezi kuzoba bari kumigisha, ndetse ndanifurize isabukuru nziza abantu bose bavuze kuri no tariki, ndetse n'abavutse muri kuno kwezi kwa gatandatu. Mwumve neza yuko Kodi the Black na Kodi Empire tubifurije isabukuru nziza, mugire aho mwabaye, mugira amagara meza n'amafaranga, ibintu byose byiza biva ku Mana biboneke. Ikaze rero muri kino kiganiro twinjirane tubabwira ukungene ibintu biriko biragenda hari hakurya mu gihugu cyako. Ngo sinje kubabwira ibijanye n'amakuru nababwiye ku munsi w'ejo. Ndazi neza ku munsi w'ejo murabizi neza ko amakuru yari menshi, ariko reka twiganirire ku bijanye n'amakuru y'uno munsi, amakuru y'uno munsi kabisa, kugira ngo tuba meti ajuru canke mumenye uko ibintu biriko biragenda muri rusange. Ndibaza natangwe ndabashiriramo akarere canke ka video kerekana uburyo imigwano yari kiragenda ku munsi w'ejo, uko bariko barahangana, ndetse abatari bake muzi ibijanye n'agasirikare mwumvise ubwoko bw'inkozi zitandukanye zariko ziraturagurika. Ndazi neza yuko abenshi mwaciye mu bitahura canke abagwanye. Uyu muntu yagwanye arashobora kwaneza kuvuga ati okay, iyi ni CH4 plutôt iyi ni mitraillezi, iyi ni machine gun, iyi ni RPG, iyi ni lance rocket, kumbe koko ababizi. Rero abenshi ndazi mwumvikanye, vyumvikanye muri ko murumva ibijanye n'ibiturika bidasanzwe canke ibiturika bitandukanye vyariko biravuga. Rero muri kino kiganiro mu nkundire twinjiriye muri kino gice nyene hariko harabera imigwano myinshi cyane. Novuga yuko ari inkuru yihutirwa cyane, ndetse tunagomba kumenyesha natwe ubwacu kwarishenyesha amazigo cy'u Rwanda, aho Wazalendo n'abene igihugu bariko barasaba bongera bahamagarira RDF M23 kuza gutora imirambo y'abasikare babo cyangwa kwifakiwa imirambo y'abasikare babo baraye basize ubuzima mu migwano yabaye ku munsi w'ejo. Rero ati bimeze gute ibyifashe ni mu migwano yabaye ku munsi w'ejo? Novuga ko ari inkuru yihutirwa, aho havuga ko RDF yasize imirambo aho bitwa muri Kishado. Ibintu novuga yuko bitifashe neza ngaha muri Kishado. Rero mu migwano yahabaye yatumye M23 ihaburira abasikare benshi, bituma imirambo yirirwa yandagaye ku butaka canke yandagaye mu misozi. Rero ayo majambo ariko aravugwa canke abazarendo n'ababene igihugu ubwamwa bwafutse umunwa, aravuga ati kubera ikinyesha amazu Rwanda zitaje gutora imirambo yazo. Ibi byose bice bifatana n'umutekano muke, yuko ibintu bicifashe nabi hariya muri Rubaya ku munsi w'ejo 31 kabisa. Ibintu ntivyari vyoroshe, harabonye ibitero shuma vya Zarendo, ndetse twongera tubona M23 nayo iriko iragaba ibitero ahanyene muri Masisi mu buce bugiye butandukanye. N'ingabo z'u Rwanda RDF zaraye zigavye ibitero ahasanzwe hari birindiro vya Wazalendo na FRDC aho bitwa muri Bukombo ndetse na Kisima muri Tetware ya Masisi. Buno buce novuga neza yuko ku munsi w'ejo bwari bwiziziwe n'ibitero by'inyesha amazigo cy'u Rwanda RDF, ndetse vyanatumye bino bitero byanakanguriye FARDC kongera kwiyubaka mu buryo bukomeye cyane kandi mu buryo udasubirwamo. Rero mu bitero byabaye ku munsi w'ejo, nobabwira neza yuko iki gitero ca M23 cyabereye ngaha muri Bukombo na Kisima cyaburijwemo cyane na FARDC ndetse n'abazendo, nkuko amakuru yacu abandanya abivuga, kubera ko ugukomwa mu nkokora no gufatirwa inzira muri Rubaya. Abagwanyi ba AFC M23 bashigikiwe n'igihugu cy'u Rwanda baragerageje ku munsi w'ejo gutera ku murongo w'ingenzi wa Rowashi Burora, cyane cyane mu bice bya Bukombo na Kisima muri Tetware ya Masisi. Ico bashaka si kindi, bashaka gufungura inzira yo gutwara ibikoresho bya gisirikare kubera ibibazo barimo. Ariko novuga yuko bahuye no kwihagarara ko gukomeye cyane, aho abagwanyi ba Wazalendo hamwe n'ingabo za Congo FARDC bari maso cyane, bishuye ico gitero n'inkomezi nyinshi cyane. Igitero cyabo birangira kiburijwemo atakibazo rakime, maze umwasi asubira inyuma ahungira ku misozi. Ibi nivyo byashikiye M23 mu bitero yarigavye ku munsi w'ejo, ariko murumva neza yuko bitashoboye kuyerera na buke byagiye kurangira
iyi M23 isubiye mu musozi kubera ko yahuye n'inguvu zidasanzwe, yahuye n'inguvu nyinshi cyane za Wazalendo na FARDC. Ariko ubugenzuzi ku mabuye y'agaciro buracari mu maboko y'inyesha amazigo cy'u Rwanda, kandi Nyabyondo yo iratekanye inyuma yuko Wazalendo na FARDC bahigaruriye mu buryo bubonekana. Ikiza nuko tukomeza kubona ibikorwa bidasanzwe bya Wazalendo na FARDC bakomeza gutera bagomeza gutera imbere ku mirongo y'urugamba. Ibi byose no vuga neza yuko twakomeje kubashikiriza kandi atakibazo na kimwe. Rero mwumve neza yuko M23 mu bitero yagabye ku munsi w'ejo itigeze igira akayisite, ahubwo harumvikana canke harabonekanye cyane uruhombo rudasanzwe kuri zinyesha amazigo cy'u Rwanda mu bitero zagiye zirakora n'ivyo zagiye zirakugwa. Yes, nuko bimeze muri rusangi. Ikindi twabwira nuko ingabo z'u Rwanda RDF zimaze imiziko ziragirira uruhombo rukomeye cyane mu migwanikira bahuza na FARDC kabisa. Muri make ku makuru adushikira canke ku makuru yabo tuyagana bamwe mu bamaneko canke mu babana na FPR inkotanyi bagenzanya nazo, baratubwira uburyo bariko baratakariza cyane muri no migwano iriko irabera hariya amuseko no mu museko bwa Kongo, haba muri Nord Kivu no muri Sud Kivu. Ibi byose byatumye tubwira yuko bahatakarije mu buryo bikomeye cyane, aho mbere ingabo z'u Rwanda RDF zavuzwe ko zagize igihombo gikomeye cyane muri no migwano imaze imisikira bahuza na Wazalendo na FARDC. Kuri iyi ndwi cyane igenekezo ya 31 Rusama mu gisagara ca Kishado, nemeje kubabwira mu ntara ya Warungu. Kishado iri muri Warungu niho bashoboye kuba bahatakariza cyane bikomeye mu buryo budasanzwe. Muri Warungu rero naho hamaze ibise ariko arabera ibitero byinshi, hariko arabera n'ingwano myinshi idasanzwe. Iyi Warungu irashobora kuja mu marokalite yanyoye amaraso menshi y'abasikari b'igihugu cy'u Rwanda, canke ibiti vyaho bishobora kuba bivyibishe kubera intabire y'abana b'u Rwanda ariko baragwa mu mashamba ya Kongo. Iyi Warungu nkuko tumaze ibisi ko turabona imigwano, ndetse bikarabonekana yuko M23 RDF ariko barahatakariza cyane kandi mu buryo buboneka. Resi ngomba kubarambira kujanye n'imirongo y'urugamba, ariko mu nkundire twisimbire ku makuru bamaze ibisi ko ariko barahuhagiza bavuga ngo Amuri Yakutumba ngo yicanywe ngo na wa mu generale nababwira mu kiganiro ca kare. Ariko Yakutumba we uwo mu generale w'umu Wazalendo ari ku izina rya generali Yakutumba yavuze yuko inyume gutangaza yuko yapfuye canke yishwe, yavuze ko amerewe neza cyane kandi ko abandanye igikorwa cyo kugwanira igihugu. Yagize ati ndameze neza cyane kandi nkiri mu gikorwa cyo kugwanira igihugu canje. Aya n'amajambo n'vuga akomeye cyane yavuzwe na generali Yakutumba. Amuri Yakutumba inyuma yuko atangaje ino muhari w'inyesha amazu Rwanda utangaje yuko wahitanye ubuzima bw'uno mu generali w'umuzarendo. Ibi rero bica bivyerekana neza yuko abavuze neza ko yapfuye ari amakuru y'amahimbano, kandi bikerekana neza yuko mukwiye kuza muri itonda canke mwumviriza neza mwongera mushishoza amakuru canke abajambo ava mu kanwa kizi inkotanyi. Akenshi nababwiye ko baza bagomba kwa gutera ubwoba kugira ngo bazane iterabwoba, donc bikunde bashobore kwa divancer mu mirongo y'urugamba. Ariko baramaze gukenyura abantu bose baramaze kubona yuko ikinyoma leta y'u Rwanda imaze mu myaka 30 bagomba kukimazamwo abakongomani nabo bagomba babona neza yuko ari abantu bari mu kuri, kandi ikinyoma cyabo cyaramaze kuja ahabona. Rero mu nkundire ndabashiriremo ino video, ni ino video yerekana umumama ngaha muri Sud Kivu mu Nyamurenge uburyo FARDC yamutoye yatakaye ndetse yatatanye n'umuryango, ariko bakaza kumufasha mu buryo bukomeye ubu canke ubundi. Rero kamanda bashiremo kano video kugira ngo mukurikirane ivyo umumama yabajijwe, hama ndaza kubashiramo mu mpera za kino igano kimigwano iri kiragenda mu bice bigiye bitandukanye, ariko manze mumvirize uburyo FARDC irakora ibikorwa byite. Hama nze ndababwire ibintu nyamukuru FARDC yashoboye gukorera uno mu Nyamurenge. Mcheke akanifikisha huku na huko wakanipokea mzuri. Nafurahi. Kufurahi kwangu ni kunipokea, kunifanya kitu, ndio
vya maana nikingali hapa, vya maana mimi nafurahia sana. Yes, nkuko muyibonye abandi muvyumvise, yari umumama w'umunyamurenge uyu yatatanye n'imiryango yo canke yahunze imigwano canke umutekano muke ari kurabera muri biriya bice asanzwe babamwo. Aho mubona kuri no video yari yatowe na FARDC ndetse FARDC yaragerageje ni igikorwa ciza novuga yuko cyakozwe n'iki muri Kivu y'Epfo, aho FARDC yafashije umufasoni w'umusivile hariya muri Mikenge muri territoire ya Fizi. Ni umufasoni w'umuryango w'abanyamurenge bivugwa ko yari yazimiye canke yahuye n'ingaruka z'umutekano muke hariya muri Mikenge mu karere ka Mwenga, mu karere ka Mwenga. Yakiriwe kandi ashigwa ahatekanye n'ingabo za Congo FARDC. Murumva yuko FARDC imaze kumubona yamwakiri imushira ahatekanye ndetse iranamwita uretse kumucungira umutekano. Izi ngabo za FARDC kiretse bariko baravuga yuko kiretse kumucungira umutekano, izi ngabo za Congo FARDC ziriko ziramuha n'imfashanyo z'ubutabazi mu kurindira ko abo mu muryango wiwe baboneka. Haratanzwe n'ubusabe kubagize umuryango wiwe kugira ngo ategurirwe ugusubizwa muhira mu mutekano. Iki nico kimenyetso ciza cerekana ko ugukingira abasivile kuguma ari kimwe mu vyihutirwa kuba ari mu bikorwa vyo mu kibuga canke mu bikorwa vyo guhangana iyi migwi igiye itandukanye. Rero uno mufasoni aracitabwaho na FARDC, ari mako ya FARDC ndikumburira ko cyakomeza kumukorera buri kimwe mu gihe leta y'u Rwanda yo ivuga yuko FARDC ikiratsemba ko cyangwa ikirica abene igihugu. Rero reka ndabasireremo ivideo zuko byagenze ku mirongo y'urugamba. Ndazi benshi mumenye tubishije ama group yacu WhatsApp, ariko kuri no munsi ngandabishishirize kuri ino umuyoboro wanyu, ino YouTube channel yanyu kugira mukurikirane uko imigwano yagiye ku munsi wejo. Ndangije ndabifuriza kugira ibihe byiza, kubandanya mugira amagara meza n'amafaranga. Haba mukurikirane ino video y'ingene mirongo y'urugamba ku munsi wejo yari yifashe. Gracias.
Mudoze nani ule wa RPG shanda nayo wapi? Pale kwa nyumba kanyaso, pale mzee. Njoo pale kwa nyumba kanyaso. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevo mu Burundi irabahaye ikaze mwivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de l'Ipona, numero 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mutwakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu. Woba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cane cane Dubai? Hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera no gukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabeyi katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville, bureau numéro 6, canke mutwakure kuri plus 971 50 88 13 005 canke plus 257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane, hasigaye amahitamo yawe.